Aha reka ndabahe ikaze ni kuri Iwacu Top TV. Iyi ni inkuru ikiravugwa cyane ikiratrendinga mu binyamakuru byinshi ku ma réseaux sociaux. Umuririmbyi Bizman Abubakar azwi ku izina rya Satbi, biriko biravugwa cyane yuko ashobora kuba yafunzwe mu gasho ka police judiciaire PJ, aho bivuga yuko ashobora kuba yafunzwe. Ivyo yagirizwa ni muri kino kiganiro. Reka nsubire ndabahe ikaze ndababwira nti muje ku mbuga zacu Facebook, ugira kuri follow, kuri Instagram ni follow, kuri YouTube ukaba ukiri mushasha nugufyonda kuri subscribe kugira ngo uzohora uwa mbere mu kuronka ibiganiro vyacu. Reka rero nze ndababwire imvo n'imvano y'iyi nkuru, ingene vyagenze uko vyaje kugenda. Yes, ni Jean Paul Daniel Le Monde. Reka rero turabire hamwe turabe ingene vyaje kugenda. Ibi biriko biravugwa k'uyu muririmbyi Satbi asanzwe ari umuririmbyi akomeye cyane ngaha mu Burundi, mbere afatwa nk'uwa mbere muri entertainment ya music ngaha mu Burundi. Nk'uko iyi nkuru tuyikesha ibinyamakuru nka Bonesha ku mbuga za Facebook na Instagram, niho banditse izi nkuru. N'ikindi kinyamakuru Jimbele Magazine baravyanditse. Biravuga yuko rero uwo muririmbyi Satbi yoba yavuganye n'undi muririmbyi asanzwe aba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwita Joe, bamwita Nakosi Joe vuze Joe mbadiko ndavuga umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bamwita Don Blyther. Ni Don Blyther, no muririmbyi w'umurundi asanzwe aba hariya mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivuga yuko yoba yahamagaye Satbi, aramuhamagara amusaba collabo y'indirimbo nk'uko abaririmbyi bari professionnel baronderwa cyane. Aramuhamagara amusaba collabo, uyu nawe Satbi aramwemerera, agira ivyo amusavye, aho yamusavye imiliyoni 3 mu mahera y'amarundi. Uyu nawe Do Blyther aravuga ati ayo n'amahera make cyane, gutyo arayamuha. Rero Satbi bivuga yuko ngo yaciye amuca amazi iyo ndirimbo ntiyagenda ngo bayikore. Mu nyuma amubajije, asubiye kumubaza amubwira yuko ngo amubarira yuko yoza mu Burundi bakayikora. Amaze gushika rero mu Burundi, n'ubundi Satbi ngo yaramwinyegeje, aramuhiga aramubura. Amaze kumubura rero niko kwitura umuavuka wiwe asanzwe abangaha mu Burundi nyene. Amaze kumwitura barashakisha Satbi baramuronka. Bamaze kumuronka rero icyakurikiye bituye ubutungane. Satbi abazwa yuko ivyo vy'indirimbo abizi, nawe aravyemera, asa n'uvyemeye. Rero umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Pierre Nkurikiye niwe yavuze iyi nkuru, ayitanga kuri za Bonesha, avuga yuko iyo nkuru ariyo, ko Satbi ashobora kuba yapfungiwe muri police judiciaire PJ azira nyene kuba yoba yagize escroc kuwo muririmbyi Do Blyther, aho bari bumvikanye yuko bashobora gukorana collabo. Ico gihe rero kubera ko Do Blyther yabonye yuko ivyo ndirimbo bitagikunze, yahise afata indege imodoka ngira ngo niko batumenyereye imodoka mu Burundi. Yahise afata indege yisubirira mu gihugu ciwe ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho asanzwe aba gushika muri kino gihe. Aravuga ati rero jico nkeneye nuko nsubizwa amahera yanje. Rero ngo asaba yuko ayo mahera yo yasubizwa
mbere agaharuriramwo n'ivyo yafashe ari mu Burundi, ingendo yagize mu Burundi, amakurse, tike y'indege, byose akabiharurira hamwe, hama Sat-B agashobora kumuriha. Rero amakuru yazindutse aravugwa, bivugwa yuko Sat-B yoba yarekuwe, ariko akemera yuko ayo mahera azoyasubiza, ayo mahera yahawe yo kugira bakorane korabo, n'ayo mahera yose umuririmbyi Do Blythe amusaba yose avuga yuko yoba yarakoresheje amatike, amakurse i Bujumbura, ivyo yoba yarafashe byose ko yabimuriha. Rero tuzobandanya tubatohoreza iyi nkuru, ukuntu izobandanya itrendinga, ukuntu izobandanya ivugwa, byose tuzobandanya tubatohoreza ngaha kuri Iwacu Top TV. Icyo usabwa rero ni ukubandanya udukurikirana kuri YouTube channel yacu Iwacu Top TV, kuri Facebook page Iwacu Top TV, kuri Instagram Iwacu Top TV. Icyo usabwa wewe ni ugugira follow kuri Facebook page, no kuri Instagram, kuri YouTube channel no gukora subscribe, hanyuma ukabandanya ukurikirana iyi nkuru uko izogenda irakurikirana, uko bizorangira. Rero amajambo ni menshi mu bakurikirana umuziki ndundi, aho bamwe bandika bakavuga bati turasabye yuko Sat-B yuriha ayo mahera, hanyuma muri Amicale des Musiciens naho nyene bamuce amande, kuko ukuntu gucafuza umuziki ndundi no gucafuza abaririmbyi b'abarundi. Abandi bakandika bavuga bati Sat-B ntiyobura miliyoni 3, ni challenge, ayo ntiyomupfunga. Urumva rero benshi niko babibona, bavuga yuko atobura izo miliyoni 3, aho bavuga bati ni challenge. Timbere n'ikimenyamenya muje ku mbuga ziwe nka Facebook, Instagram, murabe abariko bara following iyi nkuru ni benshi cyane, kuba ari kugira bakora inkuru hanyuma zironke abafans, abantu bazikurikirana kugira ngo ibintu bigende neza. Abandi bati uyu numu escrow ubwa mbere ngo yabeshe yuko agwaye cancer mu mutwe, hama araterereza abafana baramuterera, ariko ibyo byose ngo bwari ububeshi. Ikindi cya kabiri bavuga yuko contrat ya 100 millions ngo yagiranye n'ishirahamwe Crown Royal, ibyo byose bavuga yuko ari ububeshi bitigeze biba. Akoye n'amajambo y'abafans, birashoboka kuba ari byo, nta ubizi. Icya gatatu bavuga yuko ngo indirimbo yiwe ngo yavugijwe ngo muri Jeux Olympiques, ubwo bwose ngo ubeshi, ngo nta ndirimbo y'umuririmbyi w'umurundi yovuzwa muri Jeux Olympiques, anasanzwe aririmba ikirundi. Ivyo ni ibintu by'abafana bavuga. Ikindi naco bavuga yuko ngo yavuze ko ngo indirimbo yo ngo yatowe ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo mu ndirimbo ngo ziri traditionnel, no kuvuga indirimbo z'akaranga, kandi ngo bisanzwe bizwi yuko uyu Sat-B atandirimbo z'akaranga akora. Byose rero ngo nububeshi. Bandi bakibaza bati mbega ibigo byo kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigeze he, ko ngo twabonye mu minsi bavuga yuko agiye kuja muri Amerika. Ibyo byose rero ni ibintu babandanya bibaza, bakavuga bati eske uyu muntu ubwo subo escrow. Reka rero tubashimire cyane, iyi ni nkuru nkuko twabivuze, tuzobandanya dukurikirana ukuntu izoba iriko iravugwa, ariko ndabibutse yuko iyi yari Iwacu Top TV, aho mwari kumwe nanje Jean Paul Dunia Lomont kuri micro. Ndabasabire kubandanya umugira commentaire, ukuja ngaho munsi ukaraba handitse commentaire, ubandanye udutera intege mu kutwunganira mu vyumviro vyiwawe, utibagirana like hamwe n'ama shares kugira ngo ikiganiro kigere ku bantu benshi. Reka ndabashimire cyane, mugira mwubahwe. Ciao, bye, naho utaha.